tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Nagomba mfata umwanya wo kwigisha, ufise umwanya mutonyi 17 hano hari igikwane c'abajene, nibaza ko bacumvise. Ufise iminota 45 yo kwigisha, rero ndagomba ko tujana neza. Tujana hariya mu gitabo ca Zaburi igice ca 23 niho hantu turiko turarimburira hamwe. Kandi ariko nagomba no kuba iyi conseil cyangwa se impanuro nk'iyi mirongo tuba turiko turarimburira hamwe. Ni vyiza ko pendant la semaine nawe usubizamwo amaso ukarimbura kuri uyu murongo, ugasubira ukawusengera ko bivaye no gutahura uri kurakira. Amen. Si vyiza ko woga umusomera Bibiliya ngaha gusa. Mga ibi tuba turiko turiga ukwiye gufata umwanya wo kubirimburako. Icyo dukunze kwita kuza ni igihe ufata ibyo wagaburiwe ugasubira ukabinoganza neza, hama bikaja muri systeme y'umubiri wawe ikugize, hama bikagukomeza, bikakugirira ikimazi. Rero ijambo ry'Imana kubera rigamije kutugirira ikimazi, ni vyiza ko umuntu aryakira amakaro umwanya wenyene, agasubira akisomera wenyene, akabirimburako, hama Imana ikamusubira ikamukomeza mu kwizera, bikamwubaka, bikamugira ikimazi. Rero iyi Zaburi niyo turiko turarimbura ko muri ino minsi mweme yashize ku mutima kugira ngo ntange ishurirwa nakiriye muri yo, ririko riramfasha kugira namwe ribafashe. Zaburi 23 umurongo wa mbere haravuga ngo Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Twese tuvuga ati Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Mu rundi ruhande tuvuga ati ndi ntama yiwe sinzokena. Ndi ntama ikwirikira, ndi ntama yubaha, ndi ntama yerekwa inzira ikayicamwo, kubw'iyo mvo sinzokena. Haleluya. Bone Imana mumvyumve ko nta mugambi Imana ifise wo gukenesha wewe. Nta mugambi wo gukenesha Imana ifise. Muga naho idafise umugambi wo gukenesha, irafise inzira yo kugutungisha. Kugutungisha ntibifata inzira iyo ari yo yose. Si kubera ivyipfuza bica biba, ni kubera ko uciye mu nzira y'ivyigomba n'ingene yashimye ko intama ibana n'umwungere canke umukristo agendana n'Imana. Igihe wemeye ukagenda muri iyo nzira, ndabizi neza bitubwira ngo imigambi Imana idufitiye si y'ivyago ni y'amahoro. Ariko birasaba kuba uri umuntu yobeyisa canke yubaha ijwi ry'Imana, akajana nuko mpemere karamurongora kugira ushobore gushika mu canya cy'ubwazi butotaye. Niryo hishurwa nariko ndatanga ngaha kuri aka karongo kambere kavuga ngo Uhoraho ni mwungere wanje sinzokena. Nariko nderekana aka kajambo gahereza sinzokena, kararyoshe kumva, kararyoshe gukonfesa, kararyoshe kwandika ahantu. Mugabo yishurwa rikomeye ntiriri kuri aka kajambo, riri muri aya majambo atangura avuga ngo ni umwungere wanje kubw'iyo mvo sinzokena. Kabiri, amvyagiza mu canya cy'ubwatsi butotaye, andongora iruhande y'amazi adasuma. Uno murongo canke iyi chapitre yose irimo ikintu gikomeye nifuza ko umuntu wese aguma abona muri uno murongo. Nuko baguma bavuga ngo amvyagiza niwe, kubera ariwe murongozi wacu, kubera ariwe Mana yacu ije imbere tugakurikira, ivuga tugakora ivyivuze.
birivuze ngo niwe amvyagiza, niwe antwara. Rimwe na rimwe turivyagiza, rimwe na rimwe turiyumvira aho icanya gitotaye cyo bakiri, rimwe na rimwe turiyumvira ivyogira ikimazi cyacu aho biri. Muga reality byo kugira ikimazi cyacu ni Imana ibizi, niyo yabiteguye kandi ifise aho yabiteguriye. Bisaba kuba intama nziza, akagufata ukuboko akakurongorera mu canya cy'ubwatsi butotaye. Mbere birivuga ngo aremesha umutima wanje. Imbere ko nja ku murongo wa gatatu avuga ngo aremesha umutima wanje, reka mvuge gatonyi umurongo wa 2b avuga ngo andongorera iruhande y'amazi adasuma. Inde uhoraho nyene andongorera iruhande y'amazi adasuma. Ana ariko ndavuga ni kimenyetso cy'akaruhuko aho Imana yateguye provision y'umwana w'Imana wese. Hariho aho ivyo ukeneye vyateguriwe, mugakugira uhashiki. Yavuze ngo hari igikogwa cy'Imana kibwizwa kuba cyangwa uburongozi bwa mpwemu yera ubwizwa kwemplika mu buzima bwawe kugira ngo bikunde akurongorere iruhande y'amazi adasuma. Gatatu, aremesha umutima wanje. Yemwe abarushe n'abaremerewe. Yesu yarahagaze umunsi umwe aravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze kuri jewe ndabaruhura. Umugambi w'Imana si kukuruhisha. Mbere nimba urushe si Imana ikuruhishije. Imana umugambi wayo no kukuruhisha nako no kukuruhura. Aho kwisanga hose ushoboye guca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu, ushoboye guca mu muriro, ushoboye guca mu nzuzi zinini cyane. Mugabo aho nyene Imana irasira kumwe nawe kugira ngo iguha akaruhuko muri ivyo bintu. Reka ndababwire ikintu gikomeye cyane kugira ngo umuntu wese acyumve. Bantu Imana, ubundi misozi, ubundi ibintu biteye ubwoba, ubundi ntivyategezwe kudutera uruhagarara. Kubera iki? Ndakubwira igituma. Ni kubera umutekano wacu cyangwa karuko k'abana b'Imana nigafatiye kubiri hanze yabo, kubiko biri ipasa, gafatiye ku Mana iha amahoro ubugingo bwacu. Iyo rero ikiri kumwe nawe naho wabura ahantu hameze gute, irafise ukuntu igenda irakorohereza mu rugendo rwawe. Rero muri aka gace ariko ndavuga ko utegerezwa kwiga kuvoma ivyorohereza umutima wawe mu Mana. Kane nako gatatu b haba ngo anyobora mu nzira yo kugoroka kubw'izina ryiwe. Ndakunda gakana. Ibi rero nivyo tugiye kuganira kuno munsi. Tuzoza ku murongo wa 4 tugere ku murongo wa 5 turangize ino zaburi yose. Mbwa uno munsi nibaza ko mfise abantu bafise amatsiko yo kumva icari cyo ijambo rivuga ngo anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Twese tuvuga ati anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Bano Imana hari ibanga rikomeye mu kwatura ijambo ry'Imana ukaricisha mu kanwa kawe ukarivuga. Nico gituma rero ngomba ko turivuga. Iri ni ijambo ry'Imana, si ijambo rya Pastor Edmo. Ndashaka kurivuga na wewe. Vuga ati anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Vuga ati anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Sumvya ngaho vuga ati anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Très important. Now nagomba ninjire muri kicigwa canje cy'uno munsi. Iyo vuze ngo anyobora mu nzira zo kugoroka, ni Dawidi yanditse izaburi ukwiye gutahura ishyurirwa yakiriye muri aka gace k'uyu murongo. Avuze ngo anyobora mu nzira zo kugororoka. Ndabanza sigura kakonyene hamanze gusigura kana kwa ngo kubw'izina ryiwe kuko ni ibintu bibiri. Avuze ngo anyobora mu nzira zo kugororoka. Ibi bisigura ngo sinzira zose zo kugororoka. Dawidi yatahuye ko hariho inzira nyinshi, mbwa muri izo hari inzira zo kugororoka. Aro inzira zo kugororoka nizo Imana yatrashije ku buzima bwawe. Nabwira amen. Inzira zose zipresent imbere yacu si inzira z'Imana. Hari inzira z'abantu, hari inzira z'ama experience, hari inzira z'ibigumbagumba vyacu, hari inzira isi du propose zitandukanye. Mbwa muri izo hari inzira zo kugororoka. Hari inzira Imana ubwayo yatrashije kugira wewe ushobore gushika muri destiny yawe. Aro izo nzira zo kugororoka, mwumve igituma ukeneye umurongozi muri zo ni kubera sizo zihari zonyene. Hari izindi nzira nyinshi cyane hano imbere yawe. Hari inzira nyinshi cyane ushoboye no kwihenda ugafata iyo ubona umengira kayangana, ugafata iyo propose n'umuntu, ugafata ifatanye n'ama experience. Mugabo umuntu
agendera mu nzira zo kugoroka ni umuntu birivuze ngo yemera ko umwungere cyangwa uhoraho ayobora inzira ziwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Iyo tuvuze ngo uhoraho niyo mwungere wanje bisigura iki? Nagumye ndababwira ko tuvuze ngo umwungere si izina. Umwungere ni igikorwa akora, ni responsibility yiwe ku buzima bwacu. Iyo nayo ni iyihe? Niyo kugufata ukuboko hama nawe ugakwirikira mukajyana. Amen. Bona Imana irongora ubuzima bw'abantu. Imana mbere horaso yawe nayo ntikwiye kugarukira gusa ngo nahimbaje, ntikwiye kugarukira gusa ngo natanze amashikanwa n'ibigira 10. Horaso yawe ni Imana ikwiye gukura igashika ahantu wirekurira mu maboko yiwe, hama akakurongora mu nzira we yaciye ku buzima bwawe. Haleluya. Amahirwe ndababwira ivy'izo nzira, izo nzira Imana yatrashije ku buzima bwacu. Rimwe na rimwe tuzicamwe batadukomera amashi, rimwe na rimwe tuzicamwe mbere tutaririmba, tutaryohewe, kubera ku vy'ukuri hageze zitandukana n'inzira twebwe twifuza. Hageze zitandukana n'inzira tutovuga ati Imana turagupropoje ncisha muri ino nzira. Hari igihe zica Imana yashimye ko zica kandi zikatubabaza mugazi zikadufasona uko Imana igomba. Haleluya. Rero umuhinga canke umuntu Imana yikirarondera bice muri uno murongo ni umuntu yemera kurongorerwa mu nzira pana yiciriye, mugabo inzira Imana yamuciriye kugira ngo ashike aho Imana yamugeneye gushika. Ndizera ko nza kubaronka muri no saro no musi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Alors avuze ngo inzira zo kugoroka ukwiye gutahura ko sinzira zibonwa n'abantu bose. Reka mbe ndavuga ikindi kuntu, sinzira ducamwe mu kivunga. Inzira yo kugoroka sinzira ducamwe turi kigwi. Inzira yo kugoroka ni inzira mucanamwe n'Imana. Amen. Mu nzira Imana yatrashije ku buzima, yaciriye ubuzima bwawe, ntuyicanamwe na jewe, ntuyicanamwe na mugenzi wawe, uyicanamwe n'Imana irongoye ubuzima bwawe. Rero ndagomba ko utahura kino kintu. Igituma tutayicamwe turi benshi, Bibiliya iravuga igituma. Nicyo ngagomba kubasigurira gatonye. Derike tujyane hariya muri Matayo 7:14. Abantu beko baranyumva bambwire amen. Ariko irembo ripfunganye. Twese tuvuga ati irembo ripfunganye. Twongeye tuvuge cyane tuti irembo ripfunganye. Irembo ripfunganye. Iyo bavuze irembo ni kigeranyo cy'inzira. Mugabo bavuze ngo pfunganye bari kuvuga ngo sinzira yagutse, ni inzira ntonyi cyane ipfunganye. Ngo ariko rero irembo ripfunganye mane majambo, inzira ipfunganye ni inzira ntoya. Ni inzira ntonyi. Karakteristike y'inzira yo kugoroka cyangwa inzira y'Imana ni inzira ntonyi, sinzira yagutse. Uko ubwo buto bwayo butumwa idacamwo, tutayicamwo mu kivunga. Number 1. Number 2, ituma itabonwa na bose. Mbe n'uwibonye si bose bahitamwo kwemera guca muri iyo nzira ipfunganye. Nivyo bija mu bugingo. Ariko rero nari inzira ipfunganye, nayo inzira ntonyi nija mu bugingo. Mubwira amena. Muyandi majambo niyo nzira y'ubuzima kuri wewe, niyo nzira Imana yatrashije kuri wewe izo gushikana mu buzima. Kandi abahabona ni bake. Ndatahura igituma ababona iyo nzira ari bake. Ni kubera ni inzira ikeneye amasacrifice. Ubwa mbere ni inzira ntonyi. Haleluya. Ni inzira ntonyi ipfunganye. Rero birike kivuga ngo abayibona baba bake. Bandanya. Mwirinde abigira bavugishwa jya kuri 13 gato. Muce mwirembo ripfunganye. Umviriza conseil y'Imana. Nuko rero muce mwirembo ripfunganye. Kuko irembo ryagutse. Kuko irembo ryagutse ni inzira y'igihamo. Ni inzira y'igihamo. Arivyo bijana abantu mu mahonero. Praise God. Ndashobora kubivuga gutya muri urugendo turimo kuja mu ijuru. Igihe umuntu yamakeneye inzira yagutse, mu yandi majambo inzira itahugwa n'abantu bose, inzira igenda icibwa n'isi imbere yacu, bivuze ngo iyo nzira ishikana abayica mu mahonero.
amen. Ariko kandi ndashobora kubivuga no muri isanze ndiko ndavugamwo inzira ya ifunganye. Reka ndabivuga ukuntu inzira yagutse ukeneye gutahurwa n'abantu bose, ukeneye gukomerwa amashyi n'abantu bose, ukeneye kuba umuja wa systeme y'inosi. Iyo nzira nayo nyene ishikana uwica mu mahonero. Umva ndumwigisha wawe no munsi, uri kuranyumva? Praise God. Iyo nzira ishikana abayica mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Karakteristique imwe y'inzira yagutse y'iroro, abayicamwo ni benshi, bagenda ari kigwi. Mbwa inzira ifunganye, inzira ntonyi, ariyo nzira yo kugoroka, bivuga ngo ntituyicamo turi kivunga kuko abayibona ni bake. Ndagusengera ngo amaso yabone iyo nzira mu izina rya Yesu. Bano Imana ubukristo butanguye kuryoha igihe utanguye kudekuvura izo nzira Imana yashize ku buzima bwa narino. Naho rimwe na rimwe tuyicamwo dusenya, bifatanye n'ibikomere twakomereze, iyo nzira ishikana mu bugingo. Ndaryohewe ko waje yo kubwigisha ibintu bizogufasha, yo kubwigisha ibintu bizogufasha. Haleluya. Hari umwandisi umwe nkunda cyane yitwa Charles, yanditse ikintu gikomeye ngomba kubasomera hano. Yavuze gutya, yavuze ngo nta nzira yo kwizegwa nk'inzira Yesu yaciyemwo imbere yuko wowe wicamo. Praise God. Yanditse mu gitabo cyiwe avuga ngo nta nzira yo kwizegwa yindi hari nk'inzira Yesu yaciyemwo, hama ahiye kuyicamo agatubwira ngo nawe ca muri ino nzira. Bona Imana biratangaje ingene bivuga ngo Yesu yageragejwe uburyo bwose, mbwa nta cyaha yigeze akora. Mu yandi majambo nta kigeragezo kihari we woronka kitagerageje umwami Yesu. Mbwa iyo nzira nyene yaciyemo gutya, yaciye atubwira ati he murabonye ko ndayiciyemo ndayihejeje, namwe fata urwo rugendo muce muri iyo nzira, ko nanesheje namwe muzonesha. Haleluya. Mu yandi majambo inzira yo kwizegwa, inzira y'umusaraba, inzira Yesu yaciyemo niyo nzira yizewe gusumba izindi nzira zose. Ishuye kuba ari inzira ducamo turuha, twakirwa n'uruzuba dusonza, mbwa iyo nzira nyene niyo nzira biyavuze ngo ishikana abantu mu bugingo. Haleluya. Karongeye cyane ngo nta nzira yo kwizegwa, nta yindi nzira yo kwizera kireze kumenya ngo mbega iyi nzira ndiko ndacamwo. Bizi kibazo wo kwibaza namwe uri kwaca mu nzira avuga ati inzira vraiment ndiko ndacamwo iri tafu iraremereye gose. Ikibazo cyo kwibaza biroroshe, mbega Yesu yaraciye mu bintu bisa nk'ibi? Ukaburi kritike Yesu yaraciye mu nzira yo gukritikwa mu buryo bukomeye cyane, kubwo aho bamwise ngo numukuru w'abadayimoni, handi bamwita ngo numukuru w'abamaraya. Mugabo birivuga ngo muri ivyo byose yarangije anesheje, nta cyaha yigeze akora. Amen. Runagomba kukuzana ahantu daboro ubanza unezereregwe, wumve ko ari inzira yo kwizegwa, wumve ko ari inzira Yesu yabanje gutesta, arabona ko bishoboka, aho uri kuraca birakunda, urashobora kunesha aho nyene. Haleluya. Urashobora gusohoka muri iyo nzira, ijuru n'isi wose bavuga ati vraiment uyu muntu uyu yarubahishije izina ry'Uhoraho. Kubera iki? Inzira yo kwizegwa kandi ishikana mu bugingo ni inzira Yesu yaciyemo imbere yawe. Reka twavanse. Inzira yo kugoroka kandi ni inzira ducamwo turiko turigishwa. Amen. Iyo Dawidi avuze ngo anyobora mu nzira yo kugoroka, Imana mushobora gutangurana muri iyo nzira, mugabo udafise connaissance ikwiye, ndabivuga n'ukundi kuntu, udafise utari no mu iforome igukeneyemo, mbwa juste gutanguza muri iyo nzira kugira igendera kwigisha mu nzira zayo zo kugororoka. Bimwe mu vyigira igendera dutaya, igendera iradutransforma, igendera dushira mu iforoma yifuza ko tubamwo. Amen. Harukuni Imana ikeneye imvugo yawe mu nzira yo kugoroka, igendera gufasha kuja mu iforoma y'iyo mvugo. Mu nzira yo kugoroka Imana yafise ukuntu ikeneye ko comportement yawe ibimeze, mbwa muri iyo nzira igendera gutunganya. Kubera iki?
ikeneye ko inyuma ya byose inzira igushikana mu bugingo. Haleluya. Alors wari Imana kamaze ndabaye akakaringa inzira yo kugoroka kandi ni inzira y'Imana ari desida mbere igatera ikadesida na vitesse ugendera ko mu buzima. Amen. Rimwe na rimwe muri izi nzira tuko turagenda mu buzima hari gihe dushaka kwiruka Imana ikeneye ko dutambuka. Hari gihe dushaka kuguruka Imana ikeneye ko twiruka. Hari gihe dushaka gushikira ibintu vuba vuba mugabo kujyanye n'Imana iri kiragutoza mu nzira zo kugoroka ni nayo determine na vitesse ugenderako, kuko iyo vitesse uri kuragenderako nayo bifise umurimo iri kirakora muri wewe. Amen. Hari gihe dusenga Fatimana tukivuza ko ibyo dusenga iri joro nyene birabije mugabo Imana iri irakurongora mu nzira yo kugoroka, suku kurongora gusa irana determina vitesse ugenderamwo, ikana determina inyigisho igendera guha muri iyo nzira muri ko murajyanamo nayo. Amen. Haleluya. Nicyo gituma ivyo dusengera byose rimwe rimwe tutabibona bikorokeye icyarimwe. Irafise impamvu, irafise na vitesse ishaka ko tugenderako. Hari uvuduka ikeneye ko tugenderako. Mugabo yirasirako iyo wemeye ukajyana nayo, yirasirako biza kurangira neza. Mga vitesse biza kugenderako yo ni determine iyo vitesse. Amen. Sinzi ko birashika ahantu kavuga ati Mana iyi ni urgence vraiment ndakeneye ibintu bikoroka nyene. Hamugasenga muga ivyo bintu bikoroke. Suko Imana yahindutse cyangwa itobishobora. Rimwe na rimwe hari iyo vitesse yashinye ko mugendana nayo kuri iyo vitesse ari ikenewe bivanye n'ingene igomba kugukora. Ishengero riko ryanyumva rimbwire amen. Aha, ndasubira kandi kuri wa mwandisi yitwa Charles ari kindi kintu yavuze gikomeye mu gitabo cyo ndako ndasoma. Yavuze ngo inzira ya kure mucanyemo n'Imana isumba inzira ya hafi wicanyemo. Gafata ku mutwe. Inzira ya kure mucanyemo n'Imana irasumba inzira ya hafi wicanyemo. Iyo birivuga ngo andongorera mu nzira zo kugoroka, bone Imana igikomeye nukugendana nayo. Ngibuke ati mu kwezi ko kujyana n'Imana, sivyo? Igikomeye nukujyana n'Imana mu nzira yari yose. Igikomeye sukunyaruka, igikomeye sugushika kare, igikomeye ni kumenya ko payo suri kuratera muri kumwe n'Imana muri yo ntambuko zawe. Haleluya. Kuko muri kumwe n'Imana ndabizi neza ruzuba ntizokwica, rushoboye kwaka muri rizokwica, ushoboye kunyoterwa muri inyote rizokwica. Rero mga Imana irakeneye kumujyana nayo, kuko bari Imana inzira ya hafi iraryoshe. Sinzi ko namwe biko ariko bimeze, mga genda kundi ibintu binyaruka. Mga Imana yamideseva, mga sukundeseva ko mutene kuntu yaciye ibintu byayo. Namasanga igihe cyose vitesse ngomba kwintu bigenderako nkasanga cyo byagiriyeko. Nkumbasha mu vyifuzo vyanje nagomba kwishengera n'amaburi ryo barigira hariya ku ruhome. None wibaza ko abantu Imana itabafise mbere nashobora kutubona mu myaka kanaka yashinze tugera hariya. Muga ubunyene irakeneye ko mbumwizigirwa kuri wewe, nkakwigisha ibyo nkwiye kukwigisha, nkagutoza ibyo nkwiye gutoza, hamikazoma abandi we nakugiza uko yagomba komera. Muga ibi rero ndabivuze muri sanse y'ishengero, muga ibi birashobora kujya no muri sanse ya business yawe n'urugo n'ibindi bintu kana kuri kurakora. Imana yashobora kudetermina vitesse ugendera kitakwase kandi tananiwe. Kwe nababwiye ko inzira ya kure yo turayanga vraiment. Uribaza nk'ubu uri kujya muri ville opasura mu buyenzi ukaburashitse, muga Imana ikacanze kakuzungurukana ngaki inama mugacariya mugaca 21 Novembre mugaca mubanza mukagenda mukabondo mugaca mungire mukagaruka. Nta kibazo naho yoca kure uri kujyana n'Imana iraryoshe. Reka nabwira n'Imana inzira y'Imana naho yoca kure ni umanirwa muri yo, igenda iremesha imitima yacu, ko bivuga ngo aremesha imitima yacu. Haleluya. Imana ishimwe cyane.
numva umenga ndasigiye kuvuga uno munsi. Somera Abaheburayo 11 umurongo wa 13. Ni umurongo izimbisi ndiko ndarimbura ko warangiwe cyane. abo bose bapfuye bacizeye. Abazurindire bavuze ngo abo bose ifo gutahura baribo. Aba bose bari kwavuga abahizi ba Mose, ba Aburahamu, ba Eliya, ba Davidi, ba Yefuta, ba Amosi n'abandi. Mugabe bivuze ngo abo bose. Mu yandi majambo hera ku ntango ushike ahanyene mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa urengana. Bivuze ngo abo bose ubaharuye bose bapfuye. Bapfuye bacizeye batarahabwa ibyasezeranywe. Nyiganza mugeza mu bwati nzopfa nk'ikizeye. Bisemere cyane bwati uzopfa ukizeye. Urazi gituma abantu Imana ndakwifuriza ikintu. Ndamaze kubona abantu batangura inzira bizeye bakayivamwo bakayirangiza barataye kwizera. Mbwa bivuze ngo aba bose mwene majambo abaje gusoma ngaho usomye ngaho avuze ngo aba bose bapfuye bacizeye. James, haleluya. Bona Imana mu buzima rukiso hari ibintu tugira intumbero, hari ibintu uvuga ati naho vyogenda gute nzopfa nk'ikizeye. Urazi Yobu wageze igihe arahura n'ibintu bikomeye cyane. Umugore wamubwiye ati umviriza tuka Imana upfe. Urazi ikintu yaramuzanyemwo yaramuzanye mu mutego wo gufata kizeye. Yamubwiye ngo tuka Imana hamufe. Haleluya. Mugabo iyo baravuga ati oya sinusha gutuka Imana yanjye. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa zosura mu nda y'isi naho nyene ndi ubusa gusa. Mugavuga ati birici twakarongo abo rerabo nayo barimo abo bapfuye bacizeye. Shakaramana labaye. Nimba ukorera Imana gira imigabo mu mutima ati nzorinda pfa nkorera Imana. Nimba uhimbaza Imana uvuga ati nzorinda pfa nkimbaza Imana. Ukundi ijambo ry'Imana uza mu rusengero n'imigabo ugira ati nzorinda pfa imwemu zanyuma zizomvamwo. Nkivuga ati Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muri iyi mvye umwe yavuze ngo naho nzoba ndiko ndafa. Rimwe na rimwe igituma dutinya kuvuga iby'urupfu ni kubera benshi batazi ingene bazopfa. Abantu bapfa kumwe abantu Imana. Umuntu apfuye yizeye afana umunezero ku buryo naho yo bari karababara mu mubiri. Habura hatu umusore wa marika baje kumutora abantu. Bivuze ngo abo bose aba bamwe bapfuye bacumiswe bapfa babambwe bapfa bariwe n'intambwe. Mugabe bivuga ngo abo bose n'intambwe irikira bajya bari bacizeye. Haleluya. Abo bose bapfuye bacizeye batarahabwa ivyasezeranywe kandi bapfa hariho bimwe mu vyasezeranywe batarahabwa. Agakaranyigangije vraiment bapfuye bavyizeye mbwa hari ivyo bizeye batarahabwa. My God, that's my God. Hari babwiye amasezerano akomeye cyane bama baguma bayizeye mbwa barata barasinzira. Kazobaya shaka gufasha ikintu kimwe mu rugendo rwawe rwo gukorera Imana, mu rugendo rwo kugendana n'Imana gira ivyo wizera vyinshi. Naho bimwe muri ivyo bitoba ukarinda upfa bitarashika nta kibazo kuko n'abatwitanga imbere hari ivyasezeranywe bapfuye batarabona. Nimwanyumvise abantu biko baranyumva mubwire amena. Gira imigabo y'ivyo uzokora ubwami bw'Imana. Niba utarabishitsa byose n'amahoro menshi. Gira imigabo y'ivyo uzokora umuryango wawe nawe utarabishitsa byose n'amahoro menshi kuko ntuzobaye wa mbere hariho n'abandi bapfuye bagifise imigambi y'ivyo bagomba gukorera Imana. Ariko n'abapfuye batarabibona birivuze guca ngo ariko barabibona biri kure babibona mu mpemu zabo barabibona biri kure bakabisasira mwene majya bakabinezerererwa. Praise God. Barabibona mu kwizera, barabibona mu kwizera barigendana mu mitima yabo kandi ivyo bakabisasira. Kana ugire ugukomera k'umukristo. Ugukomera k'umukristo ni kuhagaze kuvya amaze kugaragaza. Gukomera kwiwe guhagaze kuvya afise agendana mu kwizera. Amen. Kuko umugorozi ntabeshwaho n'ivyo yagaragaje, abeshwaho n'ivyo yizera. Haleluya.
barabibona biri kure bakabisasira bakemera. Sinoro nk'abantu bemera aka kantu bakemera ko ari abakavantara n'ingenzi ku isi. Kavantara ni iki? Umu-étranger. Rero bivuze ngo abambere b'Aburahamu bariko baraca muri iyi nzira yo kugoroka, bivuga ngo baremera, baravyemera, barabinezerererwa ko ari bakavantara n'ingenzi ku isi. Ngomba nagushikane muri gutahura nawe wemere kandi unezerererwe kandi wifate n'ingenzi na kavantara ku kazi, ku ishuri, aho mu kibana aho tubaye. Kuko kuvyukuri bivuga mu Filipi 3:20 ivuga ngo ubwene gihugu bwacu cyangwa iwacu ni mwijuru, aho no twiteze umucunguzi wacu. Mugabo rero bivuze ngo ivyo baravyemera kandi bakemera ko ari bakavantara n'ingenzi ku isi. Iyo umuntu amaze gucudika n'isi, Yesu avuze ngo umuntu acuditse n'isi uwo ntaba nkwiye. Kubera iki? Ni kubera ko nigihe umuntu yikonsideye nk'uwa hano kandi atari uwa hano. Iganza mugeza mubwira ati Yesu ndi uwa hano, ndi ingenzi na kavantara kandi ivyo ndavyemera. Bivuga ngo baravyemera, barabinezerererwa ko ari ingenzi na kavantara. Barababwira ati izo comportement zanyu kubera izidasa n'iziwacu, turi ingenzi na kavantara. Kubera ko mutavuga ibyo tuvuga, turi ingenzi na kavantara. Kubera ko mutifata uko twifata, turi ingenzi na kavantara. Ngo barabinezerererwa. Wow, haleluya. Nacenje muri byinshi mugabo subiza hariya, subiza handi muri Zaburi 23 murongo wa mbere. Amvyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotaye, andongora iruhande y'amazi adasuma, manuka gatonyi, aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka. Ndagarutse ku kandi gakurikira, kubw'izina giwe. Twese tuvuga ati kubw'izina giwe. Ingera turongora muri destiny, ingera turongora mu byaduteguriye mbere gushika tuzoshike imbere yiwe, aturongora kubw'izina giwe. Harimo ishurirwa rikomeye cyane ngomba kwakira. Naturongora kubwacu, aturongora kubw'izina giwe. Mu yandi majambo, si kubw'inkomezi, mbega navuga ni kuntu ivyo agenda akora mu buzima bwacu si kugira wewe wamamare, ni kubw'izina giwe. Ivyo akora mu buzima bwawe si kugira gusa ubu umuntu urabibona, ni kugira izina giwe ryamamare. Ndafise akantu ngomba gutanga hano ukagatahura, amasengesho yawe menshi azokwishurwa. Nukuri ndabarahiye, ikintu gitahura amasengesho yawe menshi azokwishurwa. Kuko rimwe na rimwe ntitubaho kubw'izina giwe, kenshi tubaho kubw'izina ryacu. Bitubwira ngo igituma turongora mu nzira yaciye nukugira izina giwe aba ari gorishikwa hejuru. Izina bisigura iki? Iyo bavuga izina mu vyanditswe risigura, namye ndondera ijambo ry'ikirundi no bisanisha reputation. Izina ry'ikirundi, ijambo ry'ikirundi fatanye na reputation novuga niyi. Mwese mubaye nka jewe. Dukoresha ijambo intahe. Sabongereza nga. Reputation, kumenyekana. Okay. Sawa, reka iyo cyose mwavyumvise. Bivuze ngo rero aremesha umutima wanje kubwa reputation y'izina ryanje. Andongora mu nzira zo kugoroka kubwa reputation y'izina giwe. Reka nkoresha amajambo yanje. Kubwo kungena izina giwe ryoca rifatwa. Kubwo kungena izina giwe mu kibano boca bagita. Ivyo ikora Imana mu buzima bwawe ni kubw'izina ryayo. Amen.
ibi bitahuye ndakubwiza ukuri ibintu byinshi bizokoreka mu buzima bwawe. Igituma hari amasengesho dusenga, hari n'ibintu twizerana ntibishike, rimwe na rimwe bifatanya ibyo bintu na reputation y'izina ryacu. Bibiliya itubwira ko ivyo akora n'inzira ducishamwo n'ibintu byose ukora mu buzima bwawe ni kubw'icyubahiro, ni kubw'ingene izina ryayo rihava rifatwa, ingene riza kwizegwa, ingene baza kuvuga ati rakomeye cyangwa irasuzuguritse. Reka ndabafashisha umurongo umwe kugira mu bitahure. Yesaya 48 hera ku murongo w'9. Kubw'izina ryanje ninda ariko aravuga Imana ifite izina, kandi iryo zina yashinye ko rihererwa icyubahiro biciye ku ishengero. Mugabo rero ishengero ribayeho nabi mu madomene yose ntiriheje icyubahiro izina ry'Uhoraho, kubera ko Abisirayeli ryari hanga Imana ashiriye haruhande kubahisha izina ryayo. Umviriza amajambo yababwiye. Kubw'izina ryanje reka ntenyenye kukurakira. Yavuze kabiri, kubw'izina ryanje reka ntenyenye kukurakira. Imana yarara Abisirayeli ikabona ati je no barakira, no bahonya, no bagirira nabi. Muri yavuga ati kubera n'ubundi biza kwitirwa izina ryanje reka ntenyenye kubarakira. Kuko n'ubundi umunsi w'Imana yigeze kubwira nako Mose yigeze kubwira Imana ati Imana uradukuye muri Egiputa, hanyuma ukora ibitangaza byinshi dushika hano hantu, none uyu munsi ko tugombe tuvugwe ngaha, tugombe dupfire ngaha, gombe duhonereze ngaha, amahanga niyumva yuko wadukuye muri Egiputa kubuza kutwikira ngaha, niwumva ko izina ryawe rizosuzugurika, niwumva ko wananiwe. Mbega mu kibano aho abanyegiputa ivy'izina ryawe wumva agaciro azobiha, wumva wewe hari ikizosubira gusigura, wowe uzoca witwa gute mu bantu? Imana yavuga ati kuko ze kuri reputation y'izina ryanje, aho ndahagurutse n'ibyo nari na decision ndabihagaritse. Uri Imana iyo usenga ugasengera imodoka mugabo utarondera reputation nziza y'izina rya Yesu, uri muri wrong prayer. Amen. Uri kurasengera akazi mugabo udashaka kwishura cy'izina rya Yesu arico gishigwa hejuru, ayo masengesho yawe usenze nabi. Uri kusenga icyo nita amasengesho y'ubwibone. Amasengesho y'ubwibone n'amasengesho akomeza wewe, mu nyuma ya byose uri kurarondera muri ayo masengesho nkamwe ibyo wasengeye byose vyishuwe, uca wumva ukomeye. Wumvise ukomeye uri kusengesha, uri kusenga amasengesho y'ubwibone. Ivy'Imana ikeneye nuko inyuma ya byose yishuye byose Imana ikomera. Nimba muri kumara nyumva mumbwire amen. Ndatangiye gukosora ingene usenga, ni nukwite gufise n'igihe amasengesho yawe yishuwe icyo wogira. Rimwe na rimwe iyo bene data tubasenge bakaronka akazi, abandi bakugurwa imiryango bakaja hanze, abandi bakaronka ibintu bitandukanye, uri Imana kenshi kubera bari bafise ugutahura kutariko, inyuma y'inyishu zabo baca bagwa. Inyuma y'inyishu zabo ntagiye usanga batagikunda Imana. Kubera iki? Ijya nyishu ikibazimya kubera ntibarondera icyubahiro cya Yesu. Amen. Mugabo ngomba kubafasha mu bakristo bakomeye, babandi batanyiganga, babandi bavuga ati ibintu byose Imana izongora uko bizobingana kose bizogaragaza ubunini bw'Imana yanje. Muri yansemaje no munsi nadeze kubashingira intayi ibintu bimwe byagiye birangora mu buzima rw'Kristo. Kimwe mu bintu byangoye cyane nukubaho kubw'izina rya Yesu, kandi narakorera Imana. Urumva akantu kajewe karamfasha umwanya munini gose. Kubera iki? Ndakubwira igituma. Namva ati none basha meze kwigisha ikoraniro nyene abantu bafashwe ngukose, hanyuma mbure na n'icyubahiro na 0,5. Numva nyene tamu hari umuntu yavuga ati pastor you are too much. Amen. Usengera ikimuga ubone kirahagurutse wumve nyene ko wopfa
uwo muntu ntanagaruka avuga ati pastor vraiment waragira ubuntu kwe, narumva ko nugupfa nyene n'urugero ugera ko ukabaho ku bwa Yesu ugapfa wewe. Somera 2 Corinthiens 5 kuri 15, ndakunda uno murongo. canke catumye apfira, kandi catumye apfira bose, kandi catumye apfira bose kwari kugira ngo abariho kwari kugira ngo abariho mumbwire amena. Abantu bazi ko bariho mumbwire amena. Umviriza icatumye gupfira, iyi message irakuraba ngo icatumye apfira bose kwari kugira ngo abariho babeho batakinezereza. Oh my God, biroroshe kuvuga mbwa biragoye kubaho ibi. Mbwa n'umugambi w'Imana, niraki Imana igomba ko ubaho kuvyukuri uvuga ati icubahiro cyose ku Mana, kandi apana indirimbo, apana gutamba. Kingi uretse kuri umurongozi turiko turigishanya, biroroshe ko yobwira abantu ati icubahiro ni cyane mwese mu gitabo cy'icubahiro cy'Imana, but kugira ngo akantu kawewe karanduke muri wewe, kuvyukuri wumve ko ukomeye ni Yesu, kugira wumve kuvyukuri ko uhawe icubahiro ni Yesu, kugira wumve kuvyukuri yuko uwo abantu bakwiye gushima ni Yesu. Ngo ntangwe kubereka uno mwanya ninjiyemo nawo, ngo ndabereke sokre y'abahizi bamwe twizera tubona bakoze ibintu bikomeye, urabinyene bapika kano kantu. Ndabira Zaburi 115 ngo mbohere ku murongo wa mbere. ntabe ari twebwe, Twese tuvuga ati ntaba ari jewe, tubikure mu kivunga tuvuga ati ntaba ari jewe. Umviriza Dawidi bani Imana, Dawidi muramuzi ibintu yakoze birakomeye cyane. Nga Dawidi ageze gutazira Imana, ageze gusenga Imana, yavuga ati Imana ngiye ku rugamba, nga ntaba ari jewe. Abasi banye ndaza kubica, nga ntaba ari jewe. Haleluya. Ati bava byihenda ko abantu babinyikirire, nga ntaba ari jewe Mana. ntaba ari twebwe uhoraho, ntaba ari twebwe, ariko izina ryawe aba ari ryo uha icubahiro. Oh my God, my God. Tuvuga ati ntabe ari konte yanje, ntabe ari umuryango, ntabe ari diplome. Vuze ngo ntaba ari ivyo, bisigura ngo nuwavuba imatanya aho ugeze n'ivyo bintu. Abantu benshi bize Deriki gushika no musata akazi bagira, bize bamenetse. Abantu benshi mu frere beza, abakobwa beza, abahungu beza, bagororotse batigeze baronka n'uwabaza ko bokubakana. Hari ibintu byinshi cyane, hari abantu bafite ubujanja bwinshi no kwidebuya kurenze atanamwe bageze. Nga Dawidi yavuga ati Mana simavi ndavyihenda ko ndakomeye nivyo. Dawidi yateye ubwo, Dawidi mu ntambara zose yagwanye arazinesheje. Dawidi bavuga ngo ariko ariruka, Dawidi yarameze nk'ingeregere. Mugabo yavuga ngo niwe wigishije amaboko yanjye kurasana. Ntiyavuga ngo narametrije byo kurasana, yavuga ngo niwe wigisha ibirenge byanje kwiruka, niwe wigisha amaboko yanjye kurasana. Awani Imana nawe ufise ubujanja, nawe uba warize, ni Imana yigisha gukoresha ubwenge, ni Imana yigisha gukoresha izo nguvu niyo energy ufise. Nico gituma kubitahura ivyo bikugumiza ku mavi pemporte cyoburi. Ndizera hamwe n'igisho ngenda ndabaha kwizoma bakirisu beza. Na acigiye kinini cyane nsenga Imana, mbona umenga afise ishengero, mugabo ishengero ritari mu gicapo vraiment cy'abakristo nyene mbona muri Bibiliya. Abantu buzuye bwibone, urumva umuntu anemeza ko afise ibintu atani vyagira. Umuntu anavuga ko akomeye ari nothing, atari kiba kimamaze muri society. Mugabo ndizera ko hashobora guhaguruka generation hano hantu izi kandi izati ubuzima bwanje ni Kristo, maguse guhesha Imana icubahiro. Bari mwibaza Imana yo nk'abantu nkabo niyo bahereza amaposta akomeye. Nga uribaza gusengera posti ikomeye urondera icubahiro cyawe ntayo uzoronka, uri gusenga nabi. Raba ibanga rya Dawidi, impamvu yatsinda ahantu hose, avuga ngo Mana ntaba ari jewe.
ngo ariko izina ryawe aba riduha icyubahiro. Vuga ati Mana, muri ya masengesho yanjye ntaba ari jewe ariko icyubahiro izina ryawe. Ushaka iki? Uri kusengera iki? Ni uruvyaro. Uri kusengera iki? Ni umufasha. Uri kusengera iki? Ni ukubohoka. Nga ushaka iki rero? Dawidi yavuze ngo ntaba ari jewe ariko aba ari izina ryawe uhereza icyubahiro. Naragakunze cyane. Naragakunze cyane. Haleluya. 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 Mufate ivyuma turimbe indirimbo imwe. Ntabaritswe bwe mwami, ntabaritswe bwe Yesu, ariko izina ryawe da rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Ntabaritswe mu byo tuvuga. Umvize igituma twahevye ibitera soni ni kubera vyica reputation y'Imana yacu, vyica reputation y'izina ry'Imana yacu. Umvize impamvu wotorera amakosa y'uwo mubakanye nakuremereye kugira nimutukishe izina ry'Uhoraho. Umvize igituma worinda ubusore bwawe n'ubukumi bwawe kugira ntutukishe izina ry'Uhoraho. Sikugira gusa bavuye ngo mu kibano hari umwana mwiza. Sikugira bavuye ngo ujya mudamu ni mwiza. Oya, nukugira ngo wubahishe kandi ushire hejuru izina ry'Imana yacu. Umvize igituma wona senga ugati Imana hezagira urugo rwanje, hezagira business ndiko ndakora, ni kubera bizoba muri yo business bizokwitirirwa izina ry'Uhoraho. Umvize igituma hari ivyo duheba nugira izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. Wani man, maturite mu buzima bw'Kristo nige utanguye kubaho apana ubuzima buturuna kuri wewe, mbwa ubuzima buturuna ku izina rya Yesu. Izina ryawe rishimwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka byose bibe, reka izina ryawe ryamamare. Haleluya! Ntabaritswe mwami, ntabaritswe Yesu, ariko izina ryawe data rishimwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Ntabaritswe bwe. Nibukijwe umugenzi umwe, mbere si umugenzi ni umukristo narongoye, ntari hano uno munsi ari mu Budagi. Yambwiye ati Pastor, nafashe amasengesho ndiko ndasenga, ndamara umwanya mbwira Imana iminkomezi nsige igira iki nk'Imana ibintu byinshi yo nkorera. Hama afata umwanya w'agacerere ngo ace wumva mwemera mubajije ngo nanjye uza ko mu mwanya ryari ndakubwira ibinezereza wonkorera. Cyaramanika amaboko ati ndemeye, mbwira nawe ibyo wifuza ko ndagukorera. Oh, haleluya. Maturite cyangwa gukura mu buzima bwa Kristo ni utangwe kumenya ko
wowe udakeneye imana gusa nayo nyine igukeneye. Nigutawe kumenya ko wowe udafite ibyo ushaka ku mana gusa mbwa nayo ifite ibyo gushakako. Nigutawe kumenya ko udafite ibyo ubwira imana gusa mbwa nayo ifite ibyo kubarira. Hanyuma uwo mwana umuhungu akiri mutonyi, Imana ishimubwira ngo tora 1000 cy'amayeho ukirungikire naka. 1000 cy'amayeho ukirungikire naka, ndafise umuntu ugomba gutabara. Imana yapfuma bijyana bazi 1000, 1 2 3. Araruhara giriki ngaravuga ati ntacyo urumva turiko turabana n'Imana, nayibwiye ivy'inkorera ubu nanjye irambagije ivyo ishaka, ivyo ishaka ko ndayikorera nanje. Cyaratora cya 1000 abibarira mugabo arabiba. Horasyo n'Imana nikwiye gufatira kuvyo yisaba n'ivyo uyibwira gusa. Urakwiye gufata kanya rimwe na rimwe nawe kandi Imana uragomba iki kuri jewe? Niki gushaka kumpindura mu buzima bwanje? Niki gushaka kunyigisha? Nibiki ushaka ko ndagukorera? Muri kino gihe ushaka tujana gute? Mbigura nezerewe n'ubucuti bwanje nawe. Hallelujah. 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 Nadeze kubabwira intege zose nagendagira mu gikorwa cy'Imana. Narigeze kubaho ubuzima bwo gukorera Imana, mfise ama programme menshi kuva kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu gushika kwa Mungu. Nigisha. Hama igihe kimwe numva mpemu arambariye. Ambwira ngo uzoza ryari ku birenge vyanje utari kuransaba ubushobozi bwo kwigisha, utari kuransaba message wigisha, utari kuransaba amavuta. Muri relation uzoza ryaratana kimukeneye muri ivyo. Uvuga ati gusa ndi ngaha shaka ndakubwire ko ndagukunda, shaka ndakubwire ko ndakubaha, shaka ndakubwire ko unezereye, shaka ndakubwire ko atacunda ndagushinja, shaka ndakubwire atabindi atabirebire. Uzoza ryari utambwira ngo bohora, uzoza ryari utambwira ati makazi, uzoza ryari mu bucuti. Nyiganza mugenza wawe pole kandi ntamvuga cyane ugire pole. Amubwira ati itaba invitation y'ubucuti n'Imana mu cumba cawe. Imana izokuronka ryari utari mu makoraniro, juste mu cumba cawe mwe nayo. Kuko inzira yo kugororoka si inzira ikivunga, ni inzira Imana dutoza turi babiri nayo. Amen. Hallelujah. Somera duheze kumuhiza umwe. Anayimeje kuvuga Dawidi raba amasengesho raba ivyo agira. Byose yavuga ati Mana beheze ishyuwa rizina ryawe. Mbwa ndabira Aburahamu nawe. Tuje mu itanguriro 22 isomera umurongo wa mbere ucyo soma 11 ucyo soma 15. Hanyuma y'ivyo Imana igeza Aburahamu. Hanyuma y'ivyo Imana igeza Aburahamu. Iti Aburahamu. Reka tureke kwiruka. Hanyuma y'ivyo Imana igeza Pamela. Nimba Imana ishoboye kugeza Aburahamu, ishoboye kugeza n'uyu mudamu Pamela. Nimba Imana ishoboye kugeza Aburahamu, ishoboye kugeza na Fisto. Nimba Imana ishoboye kugeza Aburahamu, ishoboye no kugeza Eme. Hallelujah. Nimba Imana ishoboye kugeza Aburahamu, ishoboye no kugeza undi muntu. Amen. Nga Imana yisemwe kugeza umuntu ibishaka iki? Ubundi Imana nibikeneye kumutsindisha, ibikeneye kuraba urukundo rwiwe harugera. Amen. Umunsi umwe Yesu abwira Petero ati Petero urankunda? Ati yo, ati mwami wanje urabizi ko ndagukunda. Arasubira mu wazi ya kabiri turankunda? Ati urabizi ko ndakunogera. Ashaka kumubaza ya gatatu Petero ati none na ibibazo birabaye byinshi. Mugabo yashaka iki?
yashaka profondere y'urwo rukundo. Haleluya. Okay, hanyuma y'ivyo Imana igeze Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati sabwe. Ma 11 maze umumarayika w'Uhoraho amuhamagara ari mu ijuru ati ewe Aburahamu, ewe Aburahamu, aritaba ati sabwe. 12 aramubarira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umugira, kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Sinzi ndiyumva. Haleluya. Now shaka kubabwira iki ngaha. Imana ihamagara Aburahamu juste kugira imupime. Imana imubwira Aburahamu ati Aburahamu, ndashaka ujya mwana wawe Isaka umumpe. Ndabuzi ngene Aburahamu yarose Isaka. N'umwana yarose mu busaza cyambere, hama n'umwana w'ikinege kandi we yarafise wenyene. Imana ishimubwira ngo uwo mwana mumpe. Mugabo mu ntango ngo Imana ikiramugeza. None yari kigeze iki yuko Aburahamu akunda Imana gusumba Isaka. Amen. Aburahamu ntiyanabagije Imana ati mbega uzoca umundi mwana none ndamuguhaye. Navyo yamubagije. Yaciye atora Isaka acaramutwara no ku gicaniro. Amushikaye ku gicaniro agira mutange. Umumarayika cyaravuga ati yewe Aburahamu, yacu tangwa yacu wica umwana wawe n'umukoze gukuboko, ati kuko mbonye kunywa. Amen. Mutuntu duto duto Imana igenda itubwira gukora, nitwo tuyereka ko tuyubaha. Amen. Munzira none Imana imutubwira ati cya muri iyi nzira kora uku, ihangane gira ibi. Muri ivyo ni Imana tuyerekera cyangwa nihibonera ko kuvyukuri tuyubaha, cyangwa turabafarisayo tuyubahisha umunwa n'amajambo. Mwumva muri abigishwa banje no muzi? Muri ko muranyumva? Okay. Kuramwe akakantu nakanditse. Abantu Imana iha amasezerano akomeye n'abantu bari capable yo gusubiza Imana ikintu cyose yabahaye igihe bari bagikenye. Ndasubiramo. Abantu Imana iha amasezerano akomeye kandi ikabinjiza muri ayo masezerano n'abantu bari capable, bani majambo bashoboye gusubiza ivyo bintu Imana yabahaye bakayibisubiza kandi bayibisavye babikeneye. Makenze kugenda baprove Makenze. Maze umumarayika w'Uhoraho ari mu ijuru arongera ahamagara Aburahamu. Ati ndirahiye niko waragize kuko zivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege. Eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha, kandi no kugwiza nzokugwiza, n'uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru canke umusenyi wo kwisezero ry'ikiyaga. Haleluya. Boni Imana rimwe na rimwe arige mbona abasavyi b'Imana baza ngaha bakankuraje abantu tanga dime. Ni maturité spirituelle ikomeye gose. Kuba Imana yo guha ibintu 100% ikagusaba 1/10 ikakunanira kubaka discipline yo gutanga 1/10. Ni gutakaza urukundo gose mu buryo bukomeye. Mbega we wumva woshika Aburahamu yashitse ugutanga Isaka pano kuboko kwiwe ukamutanga wese, udashoye gutanga 1/10. Haleluya. Eka mbere no kuguha umugisha. Imana imaze kubona Aburahamu atagize amakenga agashobora gutanga Isaka, avuga ati ndabonye we kuri umuntu dushaka gukorana ibintu bikomeye. Ndabonye ko ufite attitude y'abantu twokorana ibintu bikomeye.
kubera uri capable yo kuma ivyo naguhaye. Amen. Iyumvirize, mbega nkamwe Imana yosaba ivyo yampaye muri ino ndwi yose ndayibihe no bishobora. Uwo si Isakuwo utanze bike mu vyaguhaye. Mugabo nawe uba utoye no wumva utarahashika, wumve ko ari ahantu utegezwa gushika. Kuko mu rukundo na relation dufitane n'Imana hari igihe tuyibwira iduhe, hari igihe tubwira ngo mpa rimwe naguha. Kandi igihe ubwiye ngo mpa aba ari test yaho ugeze mu rukundo rwawe nayo. Ikintu cya mbere Imana ikunze kutwaka, itwaka ubuzima bwacu. Nukwiyanka kwikorera umusaba, nukwiyanka gutukwa ugahora, nukwiyanka kwihangana imbere y'umuntu ariko agukoza isoni, nukwiyanka nuguheba ubuzima bwawe. Mbwa ivyo nyene nivyo Imana yaduhamagariye muri Kristo Yesu. Inyigisho yanje nkaba ndayirangirije ngaha kuko umugoroba dufise igikorane.